natwe abahungu mwarishizemo yuko nani kuvuga uraba jewe ngo Bernise yafashe kunguvu rubambo ngo Bernise yafashe kunguvu rubambo voilà sanzwe nkunda inzoga umukobwa yambuze akamfata mu gihe nanje ndi mu gashomeri nyotewe akanyemvita iwiwe canke n'ahandi akanywesha kabisa nkarusoma nkaruhaga ni no mu gihe mbanzi yuko tukaniborewe noba niborewe n'akaroka bati ari ikizira cyo mu muryango buhera yes reka nizere ko mumeze neza mwebwe mwese mu kumadukurikirana ku mbugo zacu zigenda zitandukanye haba kuri Facebook haba no kuri Black Media tutibagiye kuri WhatsApp channel yacu ni Black Media udukurikirane ugendura aba content zigenda zitandukanye tuba turiko turaguhereza uko bwije uko bukeye ni Rubambo OG uno munsi kabisa mutumiye tuba turi kumwe muri radio ariko uno munsi twibere inyuma ya micro muri radio kugira ngo juste tuguhindurire iyo umwana yamakungi imwe aragera igihe ikamubihira uno munsi turi ya micro za radio kugira ngo bigufashe kubandanya uronka content zigenda zitandukanye ariko let me ask you this thing ugende kuri channel yacu wandike Black Media kuri YouTube and then uchufata ugiye subscribe like share na comment kugira ngo ugende uronka ku munsi more notifications always murabizi yuko mba nicaye but this time ndihagurukiye you know why uyu munsi ngiye kuba content kaze cyane gose nyuma yanje mwabonye yuko ari abantu babiri uyu munsi tuzoganira ibiki reka tuanze tuvugane ninde munza kuba muri kumwe stay tuned ezo kuna maze kwibabwira uno munsi kuri miko turi abantu bashika batatu turi nyuma ndazi uko mutekanye murindanye gishika ikiyago cacu cuno munsi uno munsi ngo tuzakuyaga ibiki tuzakwagira bigenda bitandukanye bigufasha ubuzima bw'uno munsi n'ubwejo bigusaba iki gusa bigusaba kuza kwikagira like share na comment kugira ngo ari we wese ashikirwe ibintu bigende neza cyane gose by the way sinshaka kwisangiza ijambo ndashaka ko muri bantu bose uko mubona turi kumwe turi batatu mu magenda yivugwa ari we n'amazina yiwe and then cyo tugira gute twinjira na topic yo no munsi kadwere hariya urumva imyidondoro bazi kuri waramukije abantu hagaze ro impamvu naramukije abantu mpagaze ikintu tuje kuyaga ahubwo ni cyane sako twicara ni ikintu gikomeye cyane gose cya sako duhagarara ofete nama wumva mu ibibazo ngo vyaye birebire bava ngo mugihaguruke Gwikibaza shira basi mukabanza basi nanje mukanda ni Ahmela sorry ofite vyani amakenga nyene Rubambo yahagurutse vuba mu cuhero cyose ati topic ino munsi no kuyihagurukira nabonye ntayo bazi mugo barinze babona ko mpagurutse nibayirindi reka twumve ivyo Rubamba zana ni igira neza kaze Ahmela Bernise bebe comme sanzo mumenyereye uno munsi turi kumwe na kaze Ahmela na Bernise bebe umva turi kumwe na kabebe kame uno munsi iyi sije uno munsi monje ni okay ndakabye iyi sije uno munsi zakwimeza cyane gose utiro bimeze gute uno munsi twama tubibona hano mu gisagara ca Bujumbura abasore benshi baribana namahoro abasore benshi baribana inkumi nyinshi ziribana ikibazo tugira ni giti ko ahenshi ukunda gusanga hariho imanza z'abantu bafashwe ku nguvu kandi ugasanga umukobwa agiye gutwara urubanza ngo yafashwe ku nguvu ugasanga yaragiye kuraba umuhungu yibana kandi akagenda abizi rimwe na rimwe mbere mino minsi hariho nibiriko biragaragara bivuga yuko n'abahungu nabonye ngo basigiye bafatwa ku nguvu umuhungu aninza ava muhiwe akagenda kuraba umukobwa hamagafatigwayo kubaza ikintu kimwe uyo muko oya uyo ko ntari bwaheze nawe agafatigwayo uretse ko bo badakuna kubishira habona mbega ikosa rikwiye gufatigwa nde canke aramutse agiye kuburana ugo rubanza abakwiye kurutsinda canke abakwiye kurutsinda abamutsindishije yuko yatsinze urubanza Marigreke yagiye kure umusore azi ko yibana hama bikaberayo hariya mbega baba barukase neza canke baba barukase nabi rero ushatse kuvuga yuko atamukobwa afatwa ku nguvu oya kwanza ako kanyuma koko kuko umuhungu afatwa ku nguvu kaje gute urati hari umuhungu afatwa bro yacavuga ngo cyane ko yarugufata ku nguvu bagenzi reka tubwizanye ukuri nta nigihe giherutse nta nigihe giheze basohoye ibitigiri by'abakobwa bafatwa ku nguvu abateshejwe amashure ni benshi abavyaye inda z'indaro bakiri bato ni benshi nikindi nyene bivuze ngo nabivuze gikunda kwirengagizwa abahungu bafashe nabo ni benshi Rubambo entre nous tureke ibintu byire wewe ufashe ku
oya byari ikintu kimwe nshobora kwibaza niyo nkawe rubambo ubona bo gufata ku nguvu gute umbwire ukuntu umeze ukuntu ngana cyumva ko ari umukobwa yo gufata ku nguvu aho bazoba bari babiri benise gufata ku nguvu biratandukanye no kuvyibaza hariho gufata ku nguvu ugakubita umwereka ari kuvuga ukagira ukamudimba hasi rero yuko ukamurusha inguvu bakakurusha inguvu none ntabakobwa basumvye kuva abahungu bafatwa ku nguvu ndiko ndaza ifatwa ku nguvu riratandukanye hariho none ubunye tuvuge ko atamukobwa asumvye inguvu abaho mugafata ku nguvu akagufata ku nguvu bazurike iyumvire bazurike abantu bakuze bashe ni kuvuga uwo mukobwa yaje ivyo arondera biri hehe kuri wewe kandi kugira ubishikire ufata urugendo rungana gute urakuri ya mbere ugakura n'indi ya kabiri iri munsi sivyo ni kuvuga we rero ubambuye umukobwa yaje akurushije ingufu yagukwiye ya mbere aragukura ya kabiri hama n'ibiridari ari yarashara arabyiha bon ndiko ndaza nko kwahumera mu buzima busanzwe ngahe wacu tumenye yuko gufata ku nguvu ari ugukubita umuntu hasi hamukamukuza ivyo wishakiye mugabo hariho no kumuboreza yamara kuboregwa ugahindukiza uko ushaka kaniko hama oya sindaheza ugahindukiza uko ushaka hama urumva ivyo bintu agaca gukoresha telekomande haguruka zunguruka kugira uko reka nakwe ikintu kimwe inzoga ziradukoresha nabi abahungu bureke ko mutubesha niko ndaza inzoga ziradukoresha nabi sivyo none nk'uwo mugabo wanje agacaza nkamaza ntisheri niko ko igiye kunca gushango je bafashe Noza katwega noza katwega ntibakugize ntesheri ngo bafashe ku nguvu ntangira umukobwa ndamusorore ndangira iyo nkumi ndayisorore je duva ko je bitabaho ego ntuvyanze mugabo ugira umbwire utwemeze yuko ngo bakuboreje hama biciye byikora nawe uba wabishaka uba wabishaka kubera ko nta mukobwa yo kwidugiza akwiduza ko asubiye oya natwereke no ekanana ko ikintu nashatse kubereka inzoga muremeye nanje ko zihindura mind y'umuntu inzoga muremeye nanje ko zirindura cyane inzoga muremeye nanje ko zigira umuntu weak ingufu rafise zigahera cyane hama akisa okay nta urabona inzoga bukeye zo mbavuze ngo bana ngo je nanje kwini ngo sinzi ukuntu vyabaye nta urabona urumva okay voilà sanzwe nkunda inzoga umukobwa yambuze akamfata mu gihe nanje ndi mu gashomeri nyotewe akanyemvita iwiwe canke n'ahandi akanywesha kabisa nka rusoma nka ruhaga ni no mu gihe mbanzi yuko tukaniborewe no baniborewe n'akaroka hafi burya naho zitwazashisemo ku buryo angaraguruka ashaka atanakoresheje basi na telekomande nko kumaye ivuga basi nivyoroshe ko amprovoka naborewe nkasanga bejo ndarugese ivyo nakoze kandi ati warankubita ugasanga mbe yanyindukirije ugasanga vyaba banzureke nanako no gufatwa ku nguvu nawe wabishaka ni kameremere yawe inzoga zavyuye niba ushobora kwemera yuko no munsi mu bijanye mu vyo gufata ku nguvu nyimba ushobora kwemera yuko n'abakobwa badafatwa ku nguvu kwa bakwiswe hasi bagafata ku nguvu kwa ko bahawe ibiboreza kubera iki imba uvyemera ko biba ku bakobwa kubera ko bahungu utemera ko vyoba sha ku bahungu ku bakobwa byo biroroshe umukobwa kenshi aba ari nk'igikoresho kandi ushobora kumbwira ko umuhungu ari wo wogira igikoresho umukobwa we basi urumva ni hahandi yari udimvye hasi atamuvuma urinjira birakoreka mugabo kugira umbwire ngo umuhungu nguraza ngo kucanga uduza yongereye my friend oya ako kantu nako birashobora kutaba ivyo wiyumvira uko nyene mugabo ugasanga vyarangiye wamuprovotse kubera ko inzoga zamugize ikindi kintu ugasanga wamuprovotse yisanze nawe yagiye kamere wari ufise muri wewe
yahishijwe vyanse y'ukuri inda Sawa. Eraba kwiki baryo bahungu bakunda kuvuga ngo je rero ngiyo ngiye ngo kunwa ngo niho cambona ko abadada ari beza rero abadada bose ngo butagwa kubona ari beza ngo acatangura ngo kubavugisha ngo yumva nyine ngo aracanga muzika kamere rero igibyutse nibeke kutubesha yuko ahubwo je ndemeze yuko abakobwa twaragowe baguma bafatwa ku nguvu ugenda mu ghetto bagiye kuramutsa umukobwa ugasanga umuhungu ngo niwe yinzanye ngo reka ngurumva ngo yaje ngo azingwe ibimuza aho ni turahaza aho twaza kuhaza naho twacari ku muhungu ubundi dufate yuko rero amashira hamwe yose aharana agateka kazina muntu ibiharo byose ari karasohora by'abahungu bamaze gufatwa ku nguvu bibaye haba ugasanga nyembara abakobwa nka batanu bamufasha bamucakiye sinzi canke bamuboreje canke baje kumukubita canke bagize ibina biriya ugasanga arafashe ku nguvu ivyo rero biriko birasohoka byose muravyamaganye muravyanse abakobwa batanu wewe ni kuvuga ibyawe byose ivy'Imana yaguhaye yaguhezagije birahagurutse inshuro zitanu kuri abo bakobwa batanu ngo suwesiko kandi nanje gituma ndavyanse kubera ko baba bariko barigirisha no kwigirisha baba bariko barigirisha bagenda bakabikora uca bagenda kwitanga ngo bafashe ku nguvu kwazo mungu atakubereka ataza kubivuga ngo bafashe ku nguvu niyo mpamvu nyene kwa ko uko nyene muteko muravyemera benshi iyo amatohoza yerekanye yuko vyamabirangira abahungu babayeje none ko mungana nkuko unyu maze gufatwa ku nguvu mubirega ryari mwamubiregira hevya birangira bavuze ngo turi muri societe itigemera ko umuhungu yigaragaza nk'umuntu afise weakness turi muri societe umuhungu ari we yamayigaragaza nk'umuntu akuze bisigura ngo twamana akanyarigabo birateye isoni ko twigira gute ko twongera kuvuga ngo birateye n'isoni mugabo akenshi muri abo bahungu bose usanga umwana w'umuhungu w'imyaka 15 yafashe n'umuntu w'imyaka 30 aho no bitahura none okay aho bitahura aho birumvikana kuko deja abafashwe n'umuntu amusumba ubwenge aho no bitahura amusumba inkombe mugabo akapana kumya ngo Bernice yafashe ku nguvu rubambo ivyo biraba rubambo mwache wesiko wewe nshobora none ngo aho mera ko afashe kuvuga rubambo alright reka rero twigire ku bakobwa umukobwa arakanaga yavuye iyaba kwa nyina canke kwase canke iwe bwite aragiye iwu muhungu bakundana canke badakundana arazi neza ko umuhungu yibana canke atibana mu minota ingahe mu masaha ngahe abari mu rupangu bakumva karuru ngo yerererererere abaje ati mfashwe ku nguvu uwo nubigaragaje hari n'abatabigaragaza mugo ibitigiri biramaze kwigaragaza yuko ayo amakesi ngahanye ibujumbura menshi yamaba wanashaka no mu gihugu hagati wewe nk'umukenyezi iyo ubutegetsi buciye urubanza ati wa musorewe n'ivyo icakira kwagira wewe umuhungu umufata gute mugiye uwishize mu kibanza c'umuntu ariko abumviriza jewe misanze ibintu birabimbabaza cyane nukuri rubambo sinshobora gutahura ingene abahungu bama bafise ivyiyumviro mu mutwe yuko abakobwa baje kubaramutsa canke bahuye bari bonyene yuko ari byo bashaka abakobwa n'abantu basanzwe ari febre ku matwi sivyo ni kuvuga urashaka kumubwira yuko ugwaye bivene gwa rukunda gufitiye ati jewe rubambo je urumva warabuze ingene umuronka ati jewe nukuri ndi mu gitanda vyase nuko mvyuka vyase nuko nihereza amazi nabuze n'ungwaza ingungwaza wa mukobwa na bya bisho vyiwe azi ko muri fiance cyangwa muri n'umugenzi wiwe bisanzwe agaca itora imoto cyangwa taxi akirukanga akaza kukuraba none rubambo kuri ka bahungu muca mufata automatique mugashira mu mutwe yuko ngo yaje aranyizaniye arazi kimuzanye mbe kubera mudashaka kwibaza yuko ari intuzenya ari impuhwe cyangwa se ibishobisho bwa gwa rukundo abaye victime y'urukundo yaragufiseko kuko twumvikanye neza iyo umukobwa ari yamuheze cyangwa akunda umuntu niyumva ntabona consequence ntabona yuko ivyo ariko arakora biza kuzana ingaruka mbi nuko je suis désolé oya urazi n'ikindi kintu gwanashima hariho ikintu abahungu bihaye bishizemwo mu mutwe abahungu mwarishizemo yuko nani kuvugura abajewe ndiho nabivuga kubera ko murabazanya vraiment ari ukuntu usanga umukobwa mwishizemo ko aje
aba ari byo bimuzanye sivyo reka dushire muri kino kintu urazi ko umukobwa ushobora kumuhenda neza ukamushira ukamukaranga ku murongo urashima none babakaranga mukora iki umvize ntimunakundana rero ngire turabanyemuwe imbabazi turazuzuranye cyane turabafasha turabafasha tutagufasha mbere none ndagufasha byose ndagufasha byose urumva wewe wanashima uwo mukobwa ntimunakundana ukaca rero umuhenda uzonzane yakaye nzokwimure cyangwa ukamubwira ati uzoze gusa hariho nk'agafete uzosanga n'abandi muga rero ahantu tugaruka ni hehe gufatwa ku nguvu umukobwa arashitse arinjiye wanashimura mwakiriye mbe kuko nusho kumufatira hajya utangura kumiyegeza ko bukebuka amaze kuvyanga umukobwa burya ari febre naho mutwika udukofe dutatu hari gashabwa ati ndavyemeye kubera iki avuga ati ngo vyama byanga bavuze ngo ngo rubambo just nezi kumeze uko ngo ngo kora ivyo wagambiriye mugaba sinzogaruka aba ni mupangu bakumve bacho bavuga ngo none ngo wonye ngo atindire gute hari umuntu yamuzanye hari ikintu kimwe umveza abahungu urazi ngene bagorana ukazamva ubwiye ngo ni wihenda ukavuza induru baca bakubaza ico waje gukora nga iyo nduru zo bukikome umva abakobwa twaragowe nukuri jewe Bernice ndakubwijije ukuri wokurayo nkavunagura oya reka ngo jewe kumbwira ngo nkomye induru mbe urazi abagwaye ingwara zingana gute ntaba yikingiye ntaba hehe jewe cyo nobona cyose aho mpamvya ariko je ikintu ushaka tuvugana ni iki kimwe gusa nibige kwigwanira abo bakobwa bare kuza bararekerana barabafata ku nguvu nivyo ariko none Bernice tuganiye turi pause tuye gutwara n'ibishobisho tuye gutwagwa n'ibinabiriye kino kintu umukobwa aravuye mu rugo n'akarorero araje muhira kwa rubamba kuko jewe ico nibaza umukobwa arinze ahaguruka akava muhira akaza mu rugo kwa rubambo aziko rubambo yibana Mose vote mu menga bayeme wanashaka none mama mwivuganye sawa icuje gukora none wibaza ko nk'ubunyi nagushatse naje no kwanika mbwa ngo Benise ingundabe hama twakora ivyo dukora none bivuge yitegure wowe umaze kuja kuraba abahungu bangahe bakubwiye nkuko nyukagenda esha oya ntashaka ndabivugire ngaha wogenda sawa nimba utogenda warinze wemera kugenda yabiguhishije uramutse ubonye akwatatse anyatatse ndamubwira kwa jina la Yesu umviriza wihenda unkoreko ibisazi byo vyukanga n'intandara zikavyuka utangagira ngo nabwiye cyaza abashetani wowe apana nuko je no itandambwirane umviriza shaka wirire umugera wowe ndawugenda hari ujya aho turaza gufasha ayo n'amastuse ni ubuntu bwo kwikuzayo turaza abariko batwumviza tuko turagira deba mugabo wanashaka turatumwe umenga tuko turatwenga mugabo ikintu kirakomeye cyane gose muri kino giho c'imvura muri kino umukobwa ariko aranyumva baza guhenda ngo fata mo tuze kundaba niko tubigenza tukubwiza nuko niko tubigenza abahungu bose niko tumeze umukobwa baza kubesha ngo fata mo tuzunda benguniriwe muhira mafu reka tugarukire turaza kuba amastuse mw'abakobwa manashane cyane mwebwe anza umvirize uri kuvuga bafate moto mu gutaza gutana bisi ntibizahana kandi nukuri muri abana babifuza bazi umuntu kufatisha taxi kwaje mukeneye ko amagutana n'amaguru na bisi ndifata bisi re sindabimenya ko atashe na bisi canke n'amaguru kubera wajeje cyo waruganiye muga muri nziko nivyo dushaka tuganirako nivyo dushaka tuganiraho kugira ngo dufashe gutora umuti kino kibazo gikomeye cyane gose kuko kenshi cama kigaruka umunsi cyama kinyoha canke cama gita mu kibazo umwigeme mugabo rojanje kibazo ofise kiri ngaha koko wa mwigeme yamba wisonera uwo muhungu arafise abiwo bavukana
uyinda uja kugwaza umuntu yibana uja gukora yiki iyo mitima y'ikigongwe wogiheba wobiki impuhwe ahubwo ikintu kimwe mugiye mwebwe buge ico conyine umuhungu aciyumviriye wanze uvuga ngo ndaje ntashobora gusha yumva ko wemeye ndiriza hari ikintu kimwe utaratahura mufise amayeri menshi kandi amayeri arenga igihumbi nukuri umuntu akavyumva rubambo ibazi ushatse ingene mupanga ibintu ushatse ikintu ati je nshaka iki amasi koresha kugira ashobore kuza ahubwo je nibaza yuko ikibazo kibera hehe ku bavyeyi abavyeyi b'abarundi kazi b'abarundi ibaganiriza abana babo ngo babwire ukuri ni kuvuga ufashe ukabuza ati mama yarambwiye yuko iki kintu abahungu bahagirira amayeri donc kubona umwana atangwe kuba umuyabaga ukamubwira ati burya abahungu muratwenga mugakina mugabo nabanyamanyeri burya niyo yakubwira iki hari cyazo bagushakako rero habuze ikiyago ku bavyeyi abo bana rero b'abakobwa bagwa muri piège kubera iki baronse umwanya ukwiye kumviriza bagiye abasore bafise amayeri meza umwana ukwiye kumviriza abavyeyi ko nta mwanya babahaye ya rero gikuru nicova ikosa si ryabo bana ahubwo gikosa ni ry'abavyeyi batayaga n'abana ngo babwire ikizira n'ikizira umwongo huma n'udahuma tubifate nk'uko rero ko igihe cyose umukobwa asabwe kuja kuramutsa umuhungu akwiye kugenda ashize mutwe yuko baza kubikora ashaka kuneza yiwe niyojayo ahubwo yobireka hama amenye ko agiyeyo bibaye aza kugira gute niwazo yarakwiye ushaka no kujayo bitana umugenzi wanje ngo tujane ari ikintu kimwe muguma mwibagira nuko tuko turibagira ko bafise amayeri menshi warashima sho mbwiye umukobwa ati ni yakubwira ntuzujeyo mugabo ugasanga wa muhungu amurushije akenge oya natana umugenzi wanje uramaze kumujana nawe bahora babajana uramaze kubona reka ndaguhe timwanyasha reka ndaguhe ikintu cabaye ku mugenzi wanje uramaze umugenzi wanje ukuntu vyamugendeye yajanye n'umugenzi wiwe bajanye n'umukobwa ku mukobwa nko kwemujana ugasanga urekeje Benise kundaba wowe uri kwidiri ryanje barabagurisha barabadandaza barabagurisha ivyo rubizi ego okay jewe ico numva wanachat nagiye kudukurotira nta mukobwa kuja kora umuhungu oya namakosa uja gukora yiki uzi uko baza no kugufata ntuza gutendera uko bacavuga ngo yazakugira iki yazokora iki muri iyo we yaje bishaka okay ushaka kuri kuraba kino kiganiro bejeje kukubako utaronka ukuntu usohoka canke biko birakubako uvuga ati ndahasohoka gute mwene wacu mushikanje nuko minduru oya agiriki mubwira ati she turabikora mugabo banzu ntize ivere ninywere imiti nasivye sincheka kunywa imiti urazi ko ruba antene yaduze akubwira ati umugera je ndakudara nuwo mugera wa ndagutwara naco bitwaye we mbe hajyanya erega bamaze kuba wamaze kugera mu bicu n'ubwenge burikata ugati jejo mafu nzivuze jo mugenzi uyo ni mugenzi wanje nawe ukuntu yagikemuye tuko turatanga intuze inyishu zishoboka kugira ngo uve muri kino muri situation biri mugenzi nawe ukuntu yagikemuye ashambwe ati basi ko vyamaze kuba tuje mu isaro dusenge dusengere kino ca akodi cover aracara mubwira ati fukama dusenge humiriza wa mutipe yagiye guhumiriza umudemu nawe acasohoka acara hatanaga ariruka umukobwa n'umunyabwenge acara yirukira mugabitso nkomezi se uzikura kuzo yazihawe na mpwemu yera my friend wamaze gufatwa yagenda na mpwemu yera ari abandi bagenda none haburi kinga abandi bageneye na mpwemu bagiye kuraba abahungu ubwire mpwemu yera wawe ati mpwemu ndagiye kumuraba mperekeza kandi nta wundi muntu ucunze urambwira ugucunze ni jewe ndagiye jewe ndijanye oya mugabo ngiye mu gikorwa cy'ubusamariya ico kintu cy'ubusamariya cy'imbabazi chimhuwe mugabo rubambo ico kintu wavuze nico abakobwa musanzwe uko bimeze mukwiye kwirinda kuja muri ayo mageto uja gukura yiki raba nyamba umuhunga kubwiye ingundabe aba muhira fata gatebe mwicare hanze hano hari abantu kirazire yuko muguma muri babiri kuko ndakubwire ukijijwe
udakijijwe hari igihimba kimwe ku mubiri w'umuntu kitigera gikizwa niwe ugiriye confiance rero ico gihimba c'umubiri wawe ati jewe ndakijijwe narakiriye gakiza kandi urya nawe ni mwene data wo mu rusengero nataza gukora umenye yuko wihenze muririmbana ari pastor kazi aho rero no wasigero vyoroshe umenye yuko wihenze ko hari ibintu bidakizwa hari ibintu bitakira umusaraba oya hari ibintu bidashika ku musaraba hari ibintu bitagishika ku musaraba noneho kira noneho urinze uva muhira wamwigemewe umuhungu aba mwishambrete uza gushikira mu gikoni ushikira muri saro ushikira muri chambre carimwe urumva nyene woza kuhava amahoro ku gitanda wumva utari imbagwa y'uwo munsi imbagwa y'uwo munsi wumva utagiye muri bloc opératoire ugiye muri bloc nivyo muri abattoir hitana abagenzi bawe babiri canke batatu nimugende murabe ko yagwaye dawe wanje nyambara ko gapari yateguye ni mugende murabe ivyo mugira munyweyo taraho ntarabahitanisha mwese muri bane yo usange bane barabizi erega rubamba birabaho azi strategy mu buzima musanzwe ibi vyama twama tubona bikinwa amafilme bimwe binavyo turabona amatemwanyaje abane haba habavye yes bandi umuntu aba yari komeje tufatira abantu bari cyane imbere wabo none shira mikoro nakubwira sidagije bambabwiye oya none basi ko mwivuganye muri babiri mwambwiye basi mbabarira basi abajye ni babyo dukuri je sidakabati kabaje mugenda bivuge ya bivuge kubera ko birashoboka oya ivyo bintu birashobora gushoboka mugabo ni babandi baca bagwa ku matere nk'abande baranyima kamba reka tubigire nkuko anyway nibaza yuko Bernice urafise ico ushaka kurushikiriza juste kugira ngo duhanure twabigize nka filme sinzi ko mwayibonye twamaze umwanya munini cyane gose umega biratwengeje mugo vya naho vyemeze nka filme entre parenthèses tugaruke ku mpanuro zinga zitandukanye ahumera urafise impanuro ushobora gutanga mu minota mike n'uyu unyi wanashaka naje ndaza kubigaruka ko nk'umusore mu ruhande rw'abasore canke abigeme kugira ngo duhanure abari ko batwumviza uwo vyabaye ko entre temps atwabariye twamukoze mu nkovu n'ivyo mugo bitarabako tumukingira kire kuko abakobwa benshi uburyo baciwemo ince benshi n'uburofu barakubiswe benshi 90 hafi 80 kwijana ibice 20 kwijana n'abaturi kumwe ko byabo ntavyonze benshi baciwe ince bagize gute bakubiswe bahohotewe kandi abakobwa benshi babikora ku njuro yabo ya mbere kenshi baba forced mugabo rubambo je kintu numva novuga yuko cyane cyane haba habaye cizere novuga yuko wa mwana w'umukobwa wawe ntagire umuntu numwe uzokwizera yaba umugenzi wawe yabande yaba umubanyi yabande yaba n'uwitwa ngo tonto wawe kuko benshi bafatwa ku nguvu nabo batari biteze ko bafata ku nguvu cyane cyane abantu bo mu miryango abantu bufite icizere novuga yuko atagitsina gabo ugira icizere nawe ubwawe utogira icizere umubiri wawe kuko umubiri wawe urashaka kuguhinduka umwanya n'umwanya bivanye no muri kumwe camaje muri kurabwirwa rero novuga yuko kwirinda mu buryo bwose kuja hano uri wenyene n'uwo musore cyangwa igitsina gabo raba abantu baguherekeza nimwicare hanze nimuganirira hanze mugabo apana kugenda ahantu ata muntu numwe ahari kuko ni ikigeragezo kizira nta control ufise menya yuko ata control nimwe ufise imbere y'umuhungu mu gihe muri mwenyene merci ya najere ikindi nokongerako akorobambo we nawe hatari ikindi rero naje nohanura surtout nohanura cancana abamama bige kuganiriza abana babo muvyige kandi mubigire umugenzo kubera ko ujya mwana please azokura umubwira amayeri y'abahungu please azokura nawe avuga ati ndaciye ubwenge ndazi ico gukora ndazi aho kwinjira ndazi ishamba ndimwo ndazi ico gutinya muri ico gihe rero kwegera umwana bizomufasha ntazamire nka wa wundi ngo burya ngo umuhungu ngo ntazokuje hejuru ngo noze kuja hejuru muga nawe bice wewe ngo ntazo kuja hejuru muga rero byashitse umuhungu ko afite amayeri akaca kubwira ngo ya rero ngo we ja hejuru kubera kubujije ntagire uzoja hejuru reka gutanga impanuro amwaki tanga impanuro zikwiye
kora kuri kijya kintu nyene uvuga ati uyu mwana kizomukora kugikoreko ukimubwire cyose utakigabanije utagikuye koko uwo muhungu ari hanze ngaho hanze murindiriye wewe rero azokimubwira cyose afite strategy uko cyawe kandi yo mukubimubwira azomuhohotera bizogaruka iwawe uzosatangura kuwa mwana azoca avuga ati n'ubundi barabikoze reka babandanye cyangwa bimubera igikomere usanga avuga ati mbonye abahungu ndiruka mbonye abahungu mbonye intare cyangwa jewe nta nakamaro ko kubaka ugasanga umwana akuranye igikomere. Voilà, merci beaucoup. Ikintu je novuga ni kihe ku bakobwa bon cyane ku bakobwa, don't trust it too much because that too much can hurt you too much. Mwabakobwa ni mwizere mugabo mugera imite. Nta gihe na kimwe umukobwa ava muhira akitura akaja kura umuhungu mu nzu ngo agende atabaye tante atagerageje amahigwe aba make abaho. Rero ko n'imico nakaranga byacu bitatwemera kuja gusurana hagati yacu muri ahantu hari private. Menye yo muhurira, umenye naho mama muri kumwe, umenye naho muteramira. Ibisigaye ni control kuko umutura controleka mugabo sex ni controleka. Yes, kana bashimira mwebwe mwese ro mwadukurikiranye makurikiranye gano kuva mu nahogera giheze. Nabwo ko ndakunda sana yarabambo OG bari kumwe na Bernice akane kumwe na Armeranga anyi tuze duseme mu cyaho gikurikira.